Yiwe Neonj. Black FM 94.9. You're listening to Black FM 94.9. Black FM. Ace niyi nyene ya mizani vibe reje numva anytime reje mama kuru mashasha kandi ari on time amatara cite nasafunga higa Black FM 94.9 megahertz ngaduza volume don't be panic this channel so fantastic niyo numva ko biganiro biryoshe like a magic no 94.9 megahertz niyo shane go muvuzi no frequency niyo shoboye agakino nigga shoboy SBM on the beat SBM Diandre ndakunda kumviriza Black FM no 94. Asante sana ndakunda kumviriza Black FM cyane enewe chichinda Sangiza Black FM akiganiro de stars from Monday to Friday 1 p.m. to 4 p.m. sauf ça les mercredis na mardi of course aduhezigiye cyisa y'icenda bivaye nuko dufise ibigabiye tutuka byagiye vyongeramwo format shashe radio Black FM uko Igor yeah umutumire wa mwumvise jana mwumvise mamirere mu Americas kaze ngo Sangiza Black FM igiye microphone Miro neza fresh cyane makuru yawe ni meza cyane urimba hip hop wewe aya mushaka mu beat na yana mu beat je urabona takiwazo wazi ko jata murapere nimwe aza kuririmba bose bana bashati cyabiheba no tukora murapere cyabiheba azanze nga cyakwe none ni ryambere uvyumvise agace biba atinya hip hop twabatse no big ndamurimba naguze imbere yico bisanga tuvyumva mumerekazi boss meze neza boss meze bien ça cyane gose changamuke nyine uravyumva ifo changamuke ne ya muhemo ndakwa beat imwe mu ndirimbo maze kurimba imwe mu ndirimbo maze kurimba za afise imwe nyene mami rero right nta kibazo cyangwa umaze kwandika itarasohoka naco itarasohoka okay cyangwa vex yakabere ku ndirimbo yawe ni bon okay Let me show me tonight. Before you go, let me show for set. Find the way you be in midnight. Got me moody, mashallah. When you wake up, call on me. I go be there, call on me. When you need the company, I'll be there for your company. Before you wake up, nile. Don't mess up when they kule. Let me take ya to ende kule. To pite kule. Naronse pisi ni wewe. Murundo kibasumba ni we. Tubinata na milele. Ari kuri satani genda. Okay, ari kuri satani. Satani genda. Yeah. Okay, thank you. Anyway, Sense Boy, tubwire kwaza kwa profile yako kuko Jeno izina ndaribona of course ariko ushaka kumenya kwenza profile yawe apart from being an artist utubwire ivyo usanzwe gukora Saint Boy ninde avuka he iri zina nyamukuru nirihe wiswe n'abavyeyi hambavuye no shaka kubufise ry'umuziki ya ku mazina niswe n'abavyeyi nitwa Nshimira Imana Toussaint ariko muziki umizina Saint Boy mvuka mu Kamenge ndu umunyakamenge navukiye Kamenge ndi murayite yego navukiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndi umuvayo ati singira amashure ni gute wonkunda bana mu kigowe no mumviriza bo kukiba mvuga nabi alright bade naragize ku ruhara okay iyo ndi bakore kwa CJ of course kama kuri wakoze indirimbo mwese hako CJ mbega ari he CJ nitwazana turabisubira mwaza kutubwira anyway uti rero ya ndimbukira mu Kamenge nkaba nkora music cyane ibindi biri pembeni n'ibindi nkora nyene akazi kari pembeni okay ivyo mashuri avyica bacu bivamo narahejeje secondaire university oya secondaire Kamenge ni secondaire barenza ngaho kirazira abari Kamenge je napfuye mo jenye si Kamenge gusa nije napfuye mo jenye abasigaye bose naho bari inyuma kuri live ariko badetu bansere bari na wewe naho bari kuri avuye nyene abasigaye bose secondaire bahejeje niyo university yiwe bahejeje nturenze ngaho anyway wamenye gute ufise bano kuririmba musaza
actually kugira menye imana confise imana yo kuririmba byatanguriye ku ishuri niga kuri Mungara aho haryari microphone hari muri 2016 niga kuri Mungara benshi barahazi mu Ngagara muri seta harya ya kujya nyine wasanga turi mu ishuri usibye bijya byo kuririmba ku ishuri bijya nabifata nk'ibisanzwe ariko ngiye kwiga kuri Mungara wasanga nk'ubu umunyeshuri akavuza ku ntebe beat ugasanga ndiko ndaririmba tu indirimbo z'abandi byuko mugano muri primaire warasanga nk'ubu bimwe byo kuririmba nariho umwanya nkavuga je ngo mba ndirimba indirimbo nanditse ya ibintu byuko tu finally abantu baza barambwira bro urashobora kuririmba nkabwira no ntabwo ari ibyanje kabisa ntabyo niyumvamo ariko buke nage nshobora kwandika nkabona nshobora kuririmba mu kibano abantu bakambwira ebana umunsi umwe tunyene cyamfata decision ubwanje muri 2016 nyene oya muri 2021 yindi myaka wari mu kuva 2016 gushika 2021 sinari bwafate decision ngo ndabije ariko namse papa wanje mukuru no muririmbyi benshi baramuzi twa T-Max T-Max musane Unagire ni ugira papa wawe ni papa yarongoye manje mutora mama Martin ni manje mutora ni Martin avukana mama wawe okay acambwira ibana je numvise uzi kuririmba kuri sometimes turi kuri call nambwira je ndandika ndaririmba acavuga ibana je ngomba kukurira indirimbo bitangura indirimbo ya mbere no yayirishi right now nabwiri kuri YouTube iri hiding bivanye biri muri account nyene ntashoboye kuronka hari 2021 nyene hari muri 2021 iyo ndirimbo yagiye kuri YouTube 2021 ego yagiye kuri YouTube 2021 ko kintu tagiye kuri YouTube yawe en fait ari kuri YouTube yuwanje agwa cuyibagira account yawe wayibagiye narayibagiye wow en fait bya bindi udafise umuntu agukurikirana muri mi career wawe kandi nawe nimwe uvuga agenda creatinga ndaza go create YouTube ibintu vy'imbuga nyene bitangwe kuduga cyane vuba cyane kuko ivy'imbuga nabo barimvye benshi bari bafite indirimbo zabo bazishira mu Demi Kenze bose bazifise brother ahubwo ava Demi Kenze bose bashaka kundundi bundi wa Demi Kenze bose bagizwe YouTube yabo anyway indirimbo rofise indirimbo imwe gusa gushikino sako bico giyo cyose uzi kuririmba iki niki hama kuri indirimbo 2021 hakindi bigisoka vuba cyane musaza ino ndirimbo imaze ukwezi fisa akabazo igiye kuzi kuririmba ariko ziva kuja muri so directement aho nyene no buryo wagize ingwa z'uburyo nubusinanyugwa neza impamvu yatwico gihe cyo kuzi kuririmba ukaza kuririmba muri kano kafu ukaza umva azindi ufise ariko kugiye nze guseruka ubunyene hayabaye iki ni bya bindi tuvuga kugira abantu bagufata ku mugongo urazi uri kurakora music hari uburyo runaka biba bisaba kuja muri studio n'ibindi ariko ndashima hari umu producer twa CJ Probit yarumvise talent yiwanje acavuga je ngomba kugusupportinga ariko nta buryo mfise nzi production nyene gusa yo gukora audio ibindi tuzopambana tubukebuke umva ni kwigwana aho tu muko bafata na CJ wewe ni nka manager wawe niwe en fait avuga dukora iki dukora nyene kubyo dushoboye atamasezerano hari nta kugufasha ariko CJ mze ari mu biki CJ ariko arakora uzi burya ku mana twadufise mu gihugu cy'u Burundi ugira arimo mugabo muri production CJ bro akora beat neza gusinga muraza kumwumva vuba cyane ingorane hari ashikiki apana ivyo byose navyo ivyo kugira misa amasenge nta dufise mu wundi bikora neza ivyo mu Burundi nta numwe barahari bake inde barahari muzenda amasaringi bake baba mbwira umwe mukuru wawe mukuru wanje yarasi kabizi Ojesha kumbwira umwe abikora ivyo bintu ntazi bakora anyway katwibandaririze of course bafiso bagarukiriza ariko ku muziki nyamuziki je nagiye muri Coke Studio muri Kenya niyo naboneye sita ko twebujya twe mu Burundi muziki wacu tukivuza ibintu ze ingongoro tukiri twajavuza kwabo arabadi bro agukoreye ku ndirimbo yonyene gusa uyumvirije honyene gusa ufata ino ndirimbo irugaye iratsindagiye apana vya byuko ikimocumbu kwacu kikacumbu kwacu kadwananirize ubundi goba mu ndi gusa tufise impano gatashafise mvyi tugikonsa bizuza bukeba n'ubundi vyaraje anyway aswa kwa CJ yego CJ mubwira uti bigi yavuze ati kabisa impano ufise yo kuryama amana we uryama uvyuke ashaka support zo tuyimuhe abagoma aryamye ari yanye nyine ari ndibaza harara byumba asante sana indirimbo wanditse mu bihe vyagutse Mami Lele Mami Lele nashoboye kuyandika
like ntabwo nari ndi mu rukundo kuko nari nayanditse n'imagina ku mukobwa nshaka jewe ko twokundana kandi n'imagina yuko ashobora kuba ahari ariko atawe ndaronga muga ntabwo ari true story ni true story by the way ni true story yarahari umukobwa none nanje ntawenze nasi gisigwenza bwo bagitorenza abantu kuki bagistahore neza okay mami rere ni zina nashoboye kwita umukobwa ashaka yuko nzoronka jewe ku bwanje ariko uyo mukobwa sometimes ndamurota ariko sindigera ndamubona mu maso hiwe mugo umukobwa vyarabaye n'uri wamurota yani true story iyo sura nyine irahari y'umuntu warose utazi isura ntayo ndabona kugeza n'ubu gusa ako wararose nyine shape yiwe n'ibindi ndabibona gusa imbere isura yiwe ntayo ndabona biciva mu ndirimbo aho hari gihari nawe buba hari muri 2024 hari igihe kinini cyaheze indirimbo yanditse utarayishira hanze yego by the way iyo ndirimbo yakozwe wayanditse ryari hamuyikora ryari nayikoze nayanditse nko mu kwa gatatu ku mwaka uheze mu kwa gatatu byose mu kwa gatatu kundi mwaka indirimbo turayikora turi kumwe na CJ by the way ndamuha ide turandika twese yaragizemo uruhara turandika twese kwa tukora like team ndamuha ide turakora indirimbo tuyihejeje hari studio twari dufite twari twararonse ikirasha iyo studio na projet ari indani muri studio nta projet final twari dufise ikigigwako rero nyene turikubita tuvuga reka dukore nyene CJ afise umuhanga cyane afata sabofu dukora beat tuja muri studio rero ku recordinga apima byose rero muri studio kugeza aho ndamubwira indirimbo free sohoke kwa imaze guhura n'ibisanga byinshi ariko free sohoke niho yasohotse haraheze ukwezi isohotse yego akasohotse mu kwa mbere yasohotse mu kwa mbere le 5 janvier tegeza ukwezi kwa mbere muri 2025 mu ntango nyine uravyuva ari mu ntango yego anyway brother ndimeze neza bro congratulations nayumvise ha kuri video wako yagerageje HG ari creative shout out to my brother cyo kimwe kandi na CJ koze neza indirimbo n'imyandikiro ubwayo ndimeze neza bro merci beaucoup kugutsa kwa wateje daso indirimbo bamaze kuyakufisa iyo mpano ubu ndimo yasohotse je shaka renda gutwara inyuma wako bwa mbere hari après avant unatuje inyuma est-ce que unagiye gukora gute mu gihe bwa mbere of course ubu unyamaze kwirekera umaze kuza ho uzoguma nyene sore indirimbo ugacunyika potea aho canke ni systeme tu naimba utoshugumaho nyene so by the way there's a big target niniya ariko tuba dukeneye muri target yuko tugenda turaronga abantu babidufashamwo ku buryo bwo gukora audio sikibazo cyane ubu sikibazo cyane turashobora ubu CJ yabaye serie ari serie ubu yarabaye serie kuva kera CJ bisaba kumutahura no munari serie cyane CJ rafiki yangu bisaba umva tufise byinshi tugomba gukora turacakina abantu benshi badufata ku mugongo kubera dufise ibintu byinshi dushobora gukora abantu bagatangara cyane byinshi cyane ariko mugasha kunyemeze eski nyene ugiye gukora nyene vya vreve nyene tutege nk'indirimbo basi twitege indirimbo kuri kirajyara next month mu kwezi kuza amezi abiri after okay mu mwaka uzosoza zingahe mu mwaka bizovana by the way dufite tuzokora dusohoruke indirimbo nitwabona abantu bamaze gutwakira bakanadutahura cyane dusaba abantu kudutahura no kudukurikirana tufise na target yo kuzorekura EP yego asante sana ukiza witwa Saint Boy Afro why Afro n'umunyafrika yego Afro gisigura Afrika nta kuntu yogira ngo Burundi big Burundi Burundi Afro ni Afro Igor Burundi yego Igor Afro je nitwa Saint Boy Afro gisigura umwiranda w'umunyafrika yego mwiranda w'umunyafrika umuboy w'umunyafrika wow yes no Saint Boy umuzikura ujumwe of course ufise impano kandi na ifise of course je navyumvise gisigaye gusa nuko akunda commentaire yego wakene mixer amasari ngize indirimbo zikurikiye ucuro afata gufasha muri beats recording ndiko ndaza kwa producer kwa gufasha recording na mastering record no beats abe mu beat maker ndafa CJ again a recording session amajura afatanya teateranye uyundi muntu kugira ngo mushire mukuru kumva yuko
indirimbo of course mezeza muga ntiyugaye cyane sinzi ko wavyumvise cengera kwa ama écouter namba ama écouter ndavyumva ga birumvikana na donc iracakeneye ingufu no gutsindagirwa ma mastering kaje nibisanzwe umuntu agitangura of course biba bikeneye ko umuntu n'abarivyi bakuze biraba bakivyo indirimbo gasanga ikaso ata mastering donc idakwituzuye nkuko vyateza kuba bimeze ariko ubunye umenye yuko indirimbo ari audio indirimbo uburyo bw'indirimbo ni audio ni audio nuko ikosha kwikora n'ama video ya phone araba hit bana yo yanuza kwisize indirimbo ya mbere ngaho mu Burundi zibiri za mbere zikoreshejwe telefone .com ndimo za fena 5000 indirimbo bafata ibisaba ya bukombozi yakozwe ikarande na telefone ariko niyo ndirimbo igombe kwiza muri yo n'ama views kuri YouTube so which means rero video wa audio ni witaho cyane anyway ugegaje kuraba gwacha twakimungu wa telefone akuzi isamizi Black FM bademo muri tegura mwe kwa mainite senga imwe zisigara inyuma cyo mu magambo mvugishe ishaka kumenya ugegaje twara impano ya office gushika saha ninge bone muziki w'u Burundi kuragenda urabona neza kuzopambana n'abantu bagabo bari ngaha mu muziki w'u Burundi so ari nivye benshi ngaha bafise n'impano shaka kumbwira na kuzopambana nabo nimba uzopambana nabo witeguye kupambana nabo gute muri muziki wabo icambere je icambere sindabakana ahubwo ndirira gukora igikorwa cyiza okay singomba ngo gupambana aya uko biri kose urafite planification ariko uko biri kose ndakwereka ikintu kimwe nimba uje mu media cyangwa uje mu gice cyo tukura ko basi tufite nko ma journaliste ngaha bashaka kuvuga to je ngaha ko twongera cha star system hari bigana nka 10 ngaha mu Burundi je ni kino ko kugira ngo abanda barengana nkuto gusumba cyangwa ni kino ko kugira ngo ikintu cyacu kiryohere kiyo ciza gusumba ivy'abandi you understand so bivuga ikira n'umu artiste wese tubeshanye ngo duce ku ruhande ngo nsintura abandi ni twese niturabana abantu basa kwikira muziki bose baciye ubwenge arazi yuko nimba je ndiko ndakora ikintu nimba ndanye botiki ruhande y'ibotiki yawe nzana ivyo udafise yo kugira ngo voilà nivyo shaka kumenya ivyo nyene okay je icambere ashobora kuvuga yuko target nini afise kugira nkore abantu bantahure icambere ni ku ma melodies ndiba ducubitahura ma melodies writing hamwe na nyene n'imidiho nyene ni different niyo nga mu Burundi idakorwa ariko mbona abarundi benshi bakunda okay yes asante sana tubona Saint Boy ni indirimbo yakubwira ati mamirere so sexy sana